Bakunzi basandi Umaja TV ndabaramukije cyane muraho neza nizere ko mumeze neza kundaba ndagukunda. Wow biraryoshe cyane by'igiciro kinini kubona umuntu agukunda muri iyi si. Ego vraiment nukuri urakoze sana. Nanjye ndaza kubyumvira nabyumvira ndaza kugukunda. Okay. Sorry ndanshari ko ndaramutsa abantu nizere ko murameze neza nkuko namwe nabifurije muri busi murambona jewe iyo ubona nseka iyo ubona kabisa mu maso harakeye bisiguye ngo ndameze neza cyane. Abantu rero bitameze neza mwizera Imana murabizi ko mu ijuru hari Imana ishoboye byose nta kintu kimwe kinanira. Ubwo buraca bugacana yandi kandi uko burayi bavuga ngo aho bwiriwe siko burara cyangwa aho burayi siko bwiriwe. Hapo sasa umenipoteza. Mabuja none kuri manzika cyane nibiki kandi nzi neza ko sikumeze. Alvera jewe ni komezi. Ego. Sivyo. Ushaka nguruke. Mba numva nezerewe cyane ari ibintu by'igiciro kinini umutima wanje uba wishimye iyo ndose umutumire w'umukobwa cyangwa umupfasoni. Ego vraiment biba biryoshe cyane. Ego. Nanje ndabikunda iyo ngiriwe ikiganiro n'umuwe umukobwa cyane cyane nka jewe acangamutse nka jewe nka wewe cyane kubera ndagukunda gose rero bica biba amavuta. Ubwo nkaba ndikinye ukaba uri umuririmbyi nkanje ukaba uri umukinyi w'amareresi so birandyohera cyane. Ego n'uyu mutumire ngi tugiye kurana ikiganiro sindamuvuga nka Omega Sindamuzi bamwita Jaja Janine no muririmbyi wa gospel. Ariko rero Jaja Janine ndabizi neza ko atari yo mazina yose n'abavyeyi. Jaja reka ndagusabe widondera ahantu bakora dukurikirana. Awari ubushize twarakwakire kuri Sandi Umaja TV ariko nanone uragarutse twaragukunze twumva turakunezere turavuga ngo reka twongere tumutumire. Hari umuntu ashobora kuba ataravye ikiganiro ca mbere wakoze kuri Sandi Umaja TV. Gerageza uvuge mu majambo make avunaguye Jaja Janine ninde avuka hehe mu buzima busanzwe uwuriwe kuburyo umuntu wese ariko arakumviriza ashobora guca akomenya directement. Karibore merci sana ni vy'agaciro kanini cyane kubona kwanza nageze hano ndabashimiye mwese mwatwakiriye ndashimiye bariko baradukurikirana bose Imana ibahezagire. Jaja Janine akaba aruyu ari ngaha ku mazina y'abavyeyi nitwa Uwimana Jaja Janine nkaba mvuka mu Kinama quartier bureze Uwimana Janine ariko Jaja ntikariko ndavyanze ariko abavyeyi barakagushiriye go na identité kariko ndakwerekeye. Abavyeyi baba barabasirimu n'abasirimu batutuma mu jini. Ego aha uvuka mvuka mu Kinama ngaha nyene ya nkaba mba mu Buyenzi. Ego umbabarire uyu mujaja no muririmbyi wa gospel arimba gospel dufatikanije igikorwa mbere yuko rero dutangura ikiganiro nyezina ndababaza akabazo kamwe cyangwa tubiri maza guhamagara umuntu wese ari hano ushobora kuba ari bwa mbere umubonye ntuze kumviriza ibintu by'umuntu utazi maze ugende kuri channel ya YouTube urabe Jaja Janine aririmba ibiki akora gute bongo akora gute bimeze gute hama niwe bagire gusiga ukoze subscribe kuri channel ya YouTube ugaruke rero ukurikirane ikiganiro kuri Sandi Umaja TV kubera ko ndavyizera uri kuranda uno musugiye kuba umufanzi wa Jaja Janine mushasha rero murabizi twama twabivuganye jewe ni mwebwe ni jewe turi kumwe twese birashoboka kandi tugomba gushigikirana. Jaja Janine abantu benshi bakuze kuvuga nyene hari gihe wumva ibintu abantu bavuga ukabifatirana iyo ugize amahirwe ukabona umuntu bo baba bibamwe cyangwa yababizi ukavuga ati reka nze ndamubaze niba ari byo. Bakunze kuvuga yuko abakobwa benshi baba mu Buyenzi usanga bamwe benshi nkango 90 cyangwa 80% usanga bafise ingeso mbi ariko hatabuzemo hari n'abakobwa bafiseyo ingeso nziza kandi cyane byo bari byo kubganje sinzi sindabibona kubera hari quartier ziba zaranduye nko mu Gituri wacu bakunze kuvuga ngo turabasuma urumva uzanya ariko abantu badufata mu Buyenzi nawe urumva barakunze kuvuga quartier zose barazivuga kubganje jewe sindi umudamu nirigwa muhira ndumudamu nirigwa ku mirimo yanje ya buri munsi wose ngenda ku kazi mu gitondo nkagaruka ku mugoroba rero ibiba biriko birasirikira nka jewe simba ndiko ndabibona.
ndashobora kuva ku kazi nkashikira mu nzu nzosubira gusohoka ejo ngiye kandi ku kazi ndi umudamu ntakunda ibintu byo kuyerera canke ngende kubaza ivyabaye kuri uyo munsi rero ivyo sino bimenya vraiment naho kuvuga ingeso n'umuntu bwite ya uno muzi dukura abana amatsiko ari umuntu ashobora kukura akavuga ati ndabonye umuntu Jaja arubatse afise umugabo afise n'abana ya Jaja arubatse Jaja n'umudamu afise abana bane hagira afise abana bane ego uziko imisi yose ndakumenye ntarizi ko ufise abana bane navyumva ko ufise umwana oya ndakuze ntumbone uko ndakuze jewe ego urakuze Hervé ariko murashobora kuba mungana uburebure narinzi kuvuza imyaka uburebure byaranse ndashobora kuvyemera nta mata wanyoye wowe biraboneka byaranse ubu nibwo ndabikorera biraboneka ariko uri bon vraiment ariko muremure nturi mugufi uragereranye nka jewe naje sindi mugufi kandi sindi muremure Jaja urazi yuko atari umuntu bibwiye n'impeta ukayikura atamuntu n'umwe yapfa yemeye ko bubatse ndubatse basha nukuri ndubatse umugabo yakuronse yaratomboye sana kandi nawe urabizi cyane vraiment iyihe mpamvu ituma wiyumva we kwitaka ukavuga ngo wa mugabo wanshize mu nzu waratomboye ujya mugabo wanje naratomboye kubera wavuze ngo yaratomboye n'iryo jambo tuko turamboye yaratomboye nanje naratomboye kubera umugabo tubanye imyaka 15 15 nta musi n'umwe arantekeza nta musi n'umwe arankorako nta musi n'umwe ravuga bigiye byo kuvuga ngo byo gukwegana biba gusa bijya bisanzwe nyene ugasanga biracanyemwe mugabo bigaca bihera bavuga ngo ntazi bana zitakomana n'amahe yabo vraiment ego vraiment naramezagiye vraiment Jaja ingo zuno munsi nyinshi cyane zisigaye zubakwa zigasambuka n'umwaka utarahera nk'umuntu amaze imyaka 15 mu rugo ubona byo babiterwa n'iki ya umuntu amara nk'imyaka 15 ari mu rugo bivana no kwihangana no guheberanira kubera urashobora kubona umwe atuje uwundi adatuje ugasanga ujya wundi niwe atuma rujya rugo rwiwe rutera imbere rukomera bivanye na kujya guheberanira guhariranira nibyo usanga bigenze neza ariko ugasanga kino gihe ugasanga umugore araguruka umugabo araguruka umugabo yavuga umugore akavuga umugore yavuga umugabo akavuga rero ugaca usanga harimwo kutumvikana burya si vyiza umwe avuga uwundi avuge hariho umwe ashobora guhebera uwundi kugira murere urugo mugere kure mushike naho mwifuza gushika Jaja warubatse uzi ibintu byinshi waratuboneye izuba uno munsi jewe nshobora kuba nifuza kubaka urabizi iyo ugeze mu myaka yo guhitamwo umuntu muzi wo kubakana urugamba ruba rukomeye cyane noneho nkaba nicaye hano nkavuga nti none urabizi hari umuntu umwe yigeze kunera ngo arambwira ngo jewe igihe nagomba kuja kubaka nabasha amafoto naza nabata amafoto yaravuze abo ngo beshi bakundana nabo nabamurondera noneho ngo afata amafoto aterera ku gitanda buri gihe agomba je kuryama bagacashira ku gitanda wagira dondi bikanga ngo kavuga mana basi wonza kuyirota mwijoro azabara wenyene ariko umva ko biba bikomeye wewe nka Jaja nizihe principe wafatiye ko ibintu waravye uravuga ngo reka kugira ngo nze ndo nk'umugabo mwiza tuzo kubakana kandi turahuza umukobwa yofatira kuri ibi bintu kugira ngo abashe kubaka byo bari nk'ivyaye ya icambere kwanza uhitemwo ukunda ukunze buryo ubanye n'umuntu ukunda biba ari ibintu vyiza kandi vy'agaciro ntupfa kumureka gutyo nyene naho yogira iki ntibishobora gushika sivyo canke ubonye yuko atari amahitamo yiwawe urashobora kubireka utarabijamwe kubera ntumbwira yuko ufata ifoto z'abantu 10 ngo ucaga oya ntikibaho raba umuntu agukunda umukunda wizeye mwizeranye abari uhitamwe
niwagenda guhitamwo nabi ni wewe niwahitamwo neza ni wewe je nahisemwo neza nico gituma n'ubu ni vrema nta n'ingorane nimwe nifuza yuko yonashika ego kubera aho navuye naho ngeze ndabishima Imana kandi ndabona ibintu bihinduka ahubwo urukundo ruguma rwiyongera ego uyu rero twicaranye ngamwe byose ko n'umudamu ni umuririmbyi aririmba indirimbo za gospel afise n'indirimbo shasha iheruka gusohoka mbe hagiye twongoye dufise Imana nari nayibagiye jaja na ufise indirimbo nyinshi umaze gusohora ariko akabazo ka mbere ngomba kukubaza urabizi yuko ibintu bantu tubikora mu buryo butandukanye kanaka afise n'ikintu agomba gushikako bwa mbere wowe wiyumvira kuja muri studio ukiyumvira kuririmbira Imana wabitewe n'iki ubwa mbere nabitewe nuko narabikunze hama ndasaba Imana inyemeze yuko vyoba ari don yiwanje ari umuhamagaro wiwanje kweli narakunda kuririmba narakunda umuziki cyane gose n'ubu ndakunda umuziki cyane kandi ndakunda no kuririmba sishobora kwicara umunota umwe canke ibiri ntariko ndumva umuziki mu matakazi mfise ntuma nja kuri YouTube nkaraba indirimbo z'abandi nkaraba indirimbo ziwanje nkaraba n'indirimbo zawe ndazikunda n'indirimbo zawe ni nziza zirampezagira nkaraba hajya umuziki ndawukunda naririmbye kugira ntanga ubutumwa umuntu wese biciye mu ndirimbo ahari amenye yuko dufise Imana kandi Imana itabara bayo Imana idashobora kudutererana Imana itwitaho buri munsi buri gihe iyo duhuye n'ibibazo kanaka iyo tubuze ikiduhumuriza niyo ituba hafi mu Burundi dufise impano nyinshi abaririmbyi benshi babikora bikamera neza je ndamaze kuzibona ariko zino mpano hano hanze iyo ugiye kuzirondera ntizigaragara kandi muri studio twamirayo buri munsi turirimba ibikorwa birahari byo babipfira he kubona kano kanya usivye Badudu Apollinaire bashobora kuba baranditse amazina tukaba nta muririmbyi wa gospel hano mu Burundi wacu dufise atumwa ko mu mahanga nko kumva ngo vuba cyane Israel Mbonyaraza cyangwa undi muntu bipfira hehe wowe ugerageje kuraba bipfira kubera tutagira support bajya baba bafise abantu baba supportinga nico gituma bagera kure natwe yaba dufise abantu badusapotinga babona ibikorwa vyacu bakatubwira urya muntu arafise impano yiwe idasanzwe reka nanje ndabico no mufasha kugira agere ahantu kanaka aho nyene utaraharengana bakunze kuvuga yuko Imana ubwayo iyo hagurukije umuntu Imana ibikoresho bikwiye kandi kamushigikira tuvyite yuko Imana twebwe bitagomba kudushigikira cyangwa oyaha Imana iradushigikira kandi Imana ica mu bantu kandi igihe c'Imana kigeze nta uvuga no nico gituma je ibintu vyose ndabikora mu kwizera nkabikora mfise umwete kubera nzi igikorwa n'icimana kandi igikorwa c'Imana ntigipfakara kandi igikorwa c'Imana buri munota camakiri otop rero kubw'ivyo simpora ncika intege hazogera igihe bonyene bavuga vraiment birakwiye ntitwihute dukorere Imana tubinezererewe twitonde nyene umurimo azobikora bakunze kuvuga bati umugore amaze kubaka urabizi ko agira inshingano nyinshi n'ikindi ibintu byinshi ukora ubugomba kwicara mukabiganira n'umutware wawe abantu rero benshi bari muri entertainment abagabo babo benshi barakunze kuvuga ko iyo winjiye muri ivyo bintu bikunda kubabera intambamye umugabo gasanga arakwankira kujayo cyangwa urabona nk'ubugiye muri shooting mujane na ngege umugabo akakwimvira nabi mwirirwa na gute bigenda gute we nibiragushikira oya nibiranshikira kubera nawe arabikunda so ikintu ca mbere n'ukwizera umuntu iyo wizeye umuntu ushobora kumureka agakora ivyiwe vyose mu mahoro n'umutekano bati utamwizeye ni zanduru nyene mu gihe mutizeranye nibaze yuko ata kintu cokogwa kubera iki aguma yibaza none uyu muntu nuko ariko mu gihe mwizera
genda n'amahoro. Tujya musozera ikiganiro cacu, tumaze turabona abandi baririmbye batandukanye cyane cyane mu bihugu bibanyi barakora ama concert bagatumira abantu, iyo bafite indirimbo basohoye bakavuga bati mfise indirimbo ngiye gushira ku mugaragaro, bagategura lancement y'indirimbo bitandukanye na hano iwacu mu Burundi. Iyo umuririmbyi asohoye indirimbo ni cover koma les sociaux akoresha ama akayishira kuri YouTube. Woba hari nka concert cyangwa ikirori kanaka uri kurategurira abafansi bawe bashobora kuvuga ati nzoza turirimbane dufashanye guhimbaza Imana? Ivyo bintu ndiko ndabitegura kandi bizoba ari ibintu vyiza cyane. Buke buke tuzobibamenyesha, tuzobibabwira. Shaka nkore igiteramo umuntu wese azovuga ego me vraiment igiteramo Jaja yakoze twahezagiwe, twabonyeho Imana, vraiment muzobibona kandi ndabibemereye bizoba ari ibintu vyiza cyane. Turiko turabisengera, turiko turabipanga kugira bizoze ari ibintu vyiza biha Imana icubahiro, ibintu vy'agaciro. Ego vraiment. Jaja Janine, uno musi hari abantu bagiye kuba abafansi bawe kuri channel yawe ya YouTube cyangwa mu buzima busanzwe bagiye kuza barakurikirana ibikorwa byawe, nakaye kajambo mva babwira? Ubwa mbere ndabashimiye abantu bose muri ko muradukurikira. Suriki mama cizawe. Merci, nawe uragakobwa keza, agakobwa ka Yesu. Waravyaye umuhungu mbega? Ego. Yitwa amajambo ni mwiza, ni w'inzobe cyane. Ni mukuru? Ni umubogare. Ni mukuru? Yiga muri 6e. Primaire. Wanashaje mano, wanashaje. Ndi hano. Ndabashimiye abantu bose muri ko muradukurikira. Ndabakunda. Simbira kuri channel yanje wandike gusa abantu sibomana baca bakuzanira isura yanje urayibona vraiment ntiteye ubwoba cyane. Ukibona Jaja Janine ni nka kumumarayika vraiment Imana yaraguhezagiye. Yego yaraduhaye iteka cyane cyane ukuntu uguma witwengera, uri umwana mwiza biragaragara no mu buzima busanzwe. None udatwenze gasha ukorera Imana wo twengera he? Aragajambo kamwe numvise ku muririmbyi mugenzi wawe yaravuze ngo ntimushobora gukorera Imana nta mafaranga. Mudushobora gukorera Imana nta mafaranga. Nta mafaranga. Dukorera Imana dufise amahera. Ego. None nakabaza kamwe rero ngomba kubaza. Buri gihe iyo mukoze concert, erega ahasi niko ndakuvugira ndiko ndivugira nanje. Nugiye ngo ndabikwaje kugira ngo ndakuponde. Buri gihe iyo muririmbyi ateguye concert wa gospel agatumira abantu akavuga ngo turakeneye amahera, tuzorihisha amahera 1000 par exemple cyangwa 2000 cyangwa 10000. Abantu bumva nkaho umengo uwo muntu aramenje. Oya nshuti jewe concert yanje mu bya gospel ko ngo mukarihisha amahera. Jewe concert yanje vraiment nta gratuit. Mwicare mu itike ziwanje zizosohoka avant. Tuzogurisha itike avant, uzoza kudushigikira azogura tike, tuzobaha nimero ya telefone, tuzobigirira ahantu ku kibuga tuzoba twakotesheje, ivyuma tuzoba twabikotesheje, abazovugiza ivyo vyuma bose bazoba arabo twakotesheje. Rero urumva yuko dukenera support, ahubwo abantu baba bakwiye kudusapotinga ku buryo naho yokumva umuririmbyi kanaka yasohoye indirimbo akaba ari uwa mbere nk'abakirisu. Vraiment ibintu tubikorerwa n'abandi bantu bo hanze, ugasanga abakirisu ntaco twitayeho nk'uwundi Alvera giragire concert, jewe hakuguzamura wewe nkashaka wewe kugushira hasi nuduge. Vraiment ico kintu ni kintu nabonye. Jewe muri concert yiwanje tuzosora amatike ya VIP, ya VVIP n'ayasanzwe nayo hasi. Ugeranye nko muri VIP azobara amahera ngana? Tuzobivugana nihagera ico gihe nitwamara gupanga 100 nta numwe azoza. Oya Alvera hari abantu bafise imitima yo kuza. Miliyo ashobora kuza. Kuri no gospel hano mu Burundi sinaguciye intege. Alvera bariho kandi abantu bafise imitima yo gufasha. Mwabantu rero muze munyemeze mugende. Benshi baze banyemeze rero bazi. Uzoburi hajya uzobibona ku mugaragaro. Hariho n'abantu bifuza gufasha ariko bakaburiraho bafashiriza. Je vraiment aho ngeze ndashima Imana. Hariho umuntu amaze kundihira video imwe, uwundi amaze kundihira audio 2, hariyo n'undi yanyemereye ko azondihira
video zitatu vraiment ndabimushimiye ndabivuze imbere ya kamera ndabimushimiye n'umuntu yoba afise turafise indirimbo nziza kandi nyinshi zibitswa ahantu ariko tubuze uburyo turasaba abantu mwese mwoba mufise umutima wo kumva indirimbo za gospel ubutumwa bw'Imana butera imbere mudusapotinge vraiment amen vyoba vyiza cyane amen ego jaja ndakunezerewe cyane kuri uyu merci nanje ndanezerewe womenyera muri concert ya Israel Mbonyi hazoba harimo abatumirwa b'abarundi bazoja kuririmbamo yes nabonye afishe maze kubona gusa iyi wiwe wenyene sindabona yuko hariho abandi ku ruhande sinzi ingene bimeze mugabo ndizeye ko natwe tuzoba turi hage none bigenda gute bakabarengana mwebwe abaririmbyi hano mu Burundi abarundi bagenzi banyu bakagenda kurondera abantu b'amanyamahanga bavuye hanze urazi ngahi wacu bashaka nk'umuntu yoba yamaze kubaka izina twe turacari bato mugabo Imana ikura hasi ikakwicarana n'abakomeye igihe cacu natwe nicagera bazohora baduhamagara muri Amerika za Nigeria tugende kuririmba bashinwa bande yani bizoba ari ibintu biryoshe igihe cacu nicagera twebwe akabazo kanyuma nzoba mejeje mbwira umuririmbyi wa gospel wo muri Chine wobuze muri Chine muri Chine Jess navuze muri Chine oya ndakubajije umuririmbyi wa gospel wo muri Chine wobuze nawe nzi basi ari indirimbo ya gospel yo mu Bushinwa wabuze nimwe nagishinwa nzi jaja reka ndagushimire ko waduhaye akanya tukaganira nanje ndagushimiye bimwe bivuye ku mutima ego Imana iguhe umugisha Imana ikwagure Imana igushikane kure kandi ikugeze ku ndoto zawe amen amen ego ndabashimiye n'abantu mwese rero mwafashe akanya mukaraba kino kiganiro ndabibutse ko mushobora kugenda mugakora subscribe kuri channel ya Jaja Janine afise indirimbo yitwa abantu sibomana dufise Imana niyo nariko ndarondera ego abantu sibomana mugende rero afise video nziza kandi ziri imbere y'ijisho n'indirimbo ziwe murashobora kuja mu studio murashobora kuzisangayo umuzisangano wese atandukanye turabakunda cyane rero n'umumama mwiza ameze neza niyo batumira muri concert yiwe muze mwitabe muri benshi kandi muze muradushigikira muri benshi mani baho umugisha rero muryoherwe mubanye no mu byanyu ciao ciao